tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu. Amen. Ndabasabe mu byagire n'abaririmbyi basubire kwicara. Haleluya. Amen. Uyu ni umunsi wa kabiri w'igikorane cyitiriwe kugendana ubuzima bw'Imana. Burya mu mibereho ya buri munsi kugira ngo ugendane n'umuntu umanza kwiga kumenya uburyo uwo muntu habayeho n'uburyo uwo muntu ateye. Dushobora kugendana n'ubuzima bw'Imana tutazi. Ndashimira Imana by'Imana yavuganye natwe ku munsi w'ejo biciye mu nyigisho mu bakozi b'Imana baturongoye ku munsi wa mbere w'igikorane. Iyo ndiko ndavuga buno buzima bwa data birengeye kubivuga, ahubwo nshika hano ninjira mw'uru ruzi buno buzima bukaba ubuzima koko. Kuko hariho igihe twibesha tukaza ariko ntitumatane n'ico data aba akeneye gukorana natwe. Kubw'uyu munsi ugira kabiri hari ubuzima Imana yiteze guhishurira umutima wawe, ubwenge bwawe, umushaha wawe n'umubiri wawe. Nagira ndakubarire, umubiri we nta kibazo uteye, ahubwo umushaha niwo ufise ikibazo. Mu gihe umushaha umaze gutungana n'umubiri uca utungana. Protokole muze kuba maso kubera ko turumva buno buzima buriko buratembera, si ukubuvuga gusa ahubwo dukeneye kububamo. Turengere idini tumatane n'icyo Imana ikeneye. Imana ikeneye ko tugendana ubuzima bwayo nk'abana bayo. Kujya ukunda umwana wawe umenye yuko Imana nayo iradukunda usumba uko ukunda umwana wawe. Ntiyatuzanye mu isi kugira tugogwe, yatuzanye mu isi kugira ngo twuzuze umugambi wayo. Yararemye kuva ku munsi wa mbere, ishitse ku munsi wa gatandatu. Urumva ku munsi w'indwi ntiyasubiye gukora. Impamvu itasubiye gukora nuko yari imaze gushiraho uwundi muntu azobandanya ibikorwa byayo. Ntiyaretse gukora kubera irushe, ntiyaretse gukora kubera irambiwe, ahubwo yahagaritse gukora kubera isizeho uwundi muntu abandanya gukora. Yes. Amen. Cyo gituma n'ubu nta kindi kintu Imana ikeneye. Ikeneye ko ubuzima bwayo bugendera muri wewe. Aho uri, aho uva, aho uvuka, aho ukorera, babona ubuzima bw'Imana biciye muri wewe. Amen. Amen. Paulo yaciye bimushikana ahantu atangura kuvuga ashize amanga. Iyumvire Paulo agiye mu ishengero abwiye abantu ngo munyigireko, bisigura ngo yari yamaze gushika mu rugezo rwo kwakira bwa buzima bw'Imana. Amen. Amen. Ishengero ridafise ubuzima bw'Imana bagenda mu migenzo, baraba amasaha, ndatonze ku munsi wa Mungu, hanyuma ndasohotse ndatashe. Ntasiba gusenga kubera ko yibwira nibabona sivye baza kwibwira yuko ari umupagani. Erega n'ubitwa umugororotsi kubera ko utonda mu rushengero, witwa umugororotsi kuko wizeye umwami Yesu. Amen. Waba uri mu rushengero utarizera umwami Yesu, Imana nibona ko ugororotse kubera uri mu rushengero. Imana ibona ko ugororotse kuko ufise umugororotsi wayo muri wewe. Amen. Yes.
nta gikorwa na kimwe wari gushobora gukora kugira ngo ube utunganye kandi ashobora gutekera buno buzima, ariko buno buzima Imana yabuzanye mu twebwe iburungitse mu muntu. Haleluya. Uwo nawe si uwundi umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imbere yuko ninjira, muraba umuntu amaze kugira ubuzima, ibimutera isoni kubwira abantu bamwigireko. Pawulo kubera ko ubwo buzima bwari bwamaze gushika muri we, n'ibyari bimuteye isoni kubwira abantu ati nimunyigireko. Ariko ushobora kumara imyaka myinshi mu rushengero ku buryo umuntu akubajije ikibazo ati ukubaho kwawe abantu bakwigiye ko ubona boshika mw'ijuru, wowe nyene ucuvuga ati by'ukuri wapi, naje ndiko ndagerageza sinzi ko nzohava nshikayo. Amen. Amen. Avuze ijambo rikomeye, munyigane nk'uko nawe arafise uwo yigana. Yes. Amen. Amen. Munyigane. Raba kano kantu, aho gutangura kuvuga ngo Kristo baro mwigana hama muce mu mwigana, ahereye yivuga kubera ko buno buzima butumenyesha ico turi. Yes. Amen. Amen. Buno buzima ni nk'icirore, iyo ushitse imbere y'icirore sica mbona agakiza, mbona jewe nyine ndi imbere y'icirore. Amen, amen. Ubu buzima bunyereka kubona ico ndi n'Imana impamagarira. Yes. Pawulo aciyavuga ngo munyigane. Raba Kristo yamushize inyuma, mugasuko ari inyuma. Pawulo mwibuke niwe yahishuye rya jambo rivuga ngo nabambanywe nawe ariko ndiho, si jewe nkiriho, ni Kristo ari hehe? Ari muri jewe. Amen. Abigishwa baca baramubarira ati manzi uhagarike, ivyo ni ivy'abasore bashushe. Wewe wabambanywe nande? Natwebwe abigishwa be twagendanye imyaka 3 n'amezi 6, umunsi abambwa twari twamaze guhunga. Wewe utubariye yuko wabambanywe nawe, akavuyo kaba karatanguye kubwo kudatahurana no kudatahura impamvu Pawulo avuze bamwigireko. Wewe igihe Yesu abambwa wari ukiri muto uri kuriga ivyagezwe, mugabishitse gute aho uhagarara wifitiye icyizere cyo kuvuga ngo igihe umwami Yesu yabambwa ko nawe wabambwe? Petero avuga ati jewe Petero yahaye ubuvugishwa yuko kuri jeje azokubaho ku rushengero, narahunze ndiruka, sinigeze mvuga cyane numve ko no kuvuga yuko nabambanywe nawe. Muga Pawulo we kubera ko yari yamaze gushika no gushikanwa mu buzima bw'Imana, yaciye atangura kumenya ibyo abandi batari ko baramenya. Amen. Marga nubwo bagendanye mu buryo bw'umubiri ntibigeze bamumenya nk'uko Pawulo yamumenye, kuko Pawulo ntiyamumenye mu buryo bw'umubiri, Pawulo yamumenye mu buryo bw'ihishuriro. Amen, amen. Yes. Ntiyamumenye mu buryo bw'umubiri, yamumenye mu buryo bw'ihishuriro. Nico gituma utarahishurirwa akarorero, tuvuge Hoziyana ntabwo ko ariho cyo, utarahishurirwa Hoziyana urashobora kuhaca no kuhatsitara ukahatsitara, cyangwa wonyine ukavuga ibintu bitakwerekeye, cyangwa ukavuga ibintu byo kurementaniriza icyo kibanza. Kubera ko kirementanirije ni uko utakizi, ukizi mu buryo bw'umubiri mugana urakimera mu buryo bw'ihishuriro. Aha ngani hariho abantu usanga mu minsi yaheze bahora bagwanya ahantu mugabi bari ngaha basigara abakiristo baha. Kijya Yesu ko taruhazi waruhazi muga waruhazi mu buryo bwo kumenya k'umuntu ntiwari bwahamenye mu buryo bw'ihishuriro. Amen, amen. Iyumvire hahandi wahora ukoze isoni, ubu ni utavuga ati je ntonda muri Hoziyana. Amen. Kandi wibuke
wa muntu ni wa wundi nyene, ariko amahishurirwa atandukanye. Ubwa mbere yari afise kumenya gusa, ntiyari bwashike mu guhishurirwa. Pawulo rero aravuga ngo bene data, sifise isoni ryo kutababarira ivyo ni mu nyigana. Bene data, mu nyigane mwitegereze abagenda batwigana. Amen. Mwitegereze abagenda bagize gute Batwiga. Kumbe ni witegereza n'abigana Pawulo uca usa na Kristo. Haleluya. Niyo mpamvu ubu buzima rero tugiye kuvugana, abafarisayo nibo vyaciye bibacangira n'intumwa nazo nyene aya majambo zirayacanga. Uca ushirira muri Galatiya 2:9, aya majambo nyene aya mubona aya harabayeho ibihari kw'aya majambo, ibihari bikomeye. Nico gituma ushobora kuba uri ngaha bivanye nico wazanye, uwo mwicaranye agataha afise ubundi buzima buri hejuru yawe kandi mwari muri mu kibanza kimwe. Kweli. Ibi rero ntibikwereka ngo dusenga mu rushengero rumwe. Icambere, Imana iguhaye ubuzima ishira y'umwete wo kuguma urondera Imana. Amen, amen. Igihe cyose uvuga ngo urafise ubuzima bw'Imana, mugumwete wo kuba hafi Imana waraheze, ubuzima bw'Imana bwarahagaze. Yesu ashimwe. Amen. Abigalatiya murabe ngo kandi bameze kumenya ubuntu nahawe. Avuze kandi ni ikintu baje kongera ko bamaze kumenya, bisigura mbere ntibari bafise kuno kumenya. Bamaze kumenya ubuntu nahawe. Yakobo, mwibuku Yakobo ari mu bigishwa batatu bagendana n'umwami Yesu. Kugendana n'umuntu ntibisigura ngo uramuzi. Amen. Amen. Kugendana n'umuntu ntibisigura kumuzi. Bagendanye nawe ari we Yesu igihe kirekire, muga Pawulo acaza kora ku bintu bikomeye abagende na mu buryo bw'umubiri batigeze bakoraho. Ataravuga ngo Yakobo na Kefa na Yohana, novuga ngo izi ni ntumwa zitatu mu ntumwa 12 Yesu yari yahinduye nk'inshuti. Agiye gusenga yajana n'aba bagabo batatu. Yarafise abantu 70 bagendana bamwize yamagaye nk'intumwa. Muga mwabo 70 harimo 12 babizigirwa. Muga harimo umwe azoba umwizigirwa mu gushitsa umugambi w'Imana. Amen. Ari we Yuda. Niwe yari umwizigirwa cyane kuko niwe yashikije ubugombe bw'Imana. Yes. Muga mwabo 12 harimo batatu barengeye kuba bizigirwa, ahubwo bari bamaze kuba umwe. Amen, amen. Batatu ngo abashimwa kwari inkingi. Iyumvire kumva urashobora kuba uri inkingi utaragisikambugeza ko gutahura ubuzima bw'Imana mu rwego rwose. Abashimwa ko ari inkingi badukora mu minwe. Iyo umuntu akoze ikintu ukumva gushize ahandi hantu, agokwe ikintu ukoze wubahwe kabisa. Bisigura ngo akoze ku bintu nabo nyene ubwabo imyaka bamaranye na Yesu batari byigere bakoraho. Niyo mpamvu urashobora gutangara umuntu yaje mu gikorana n'umushitsi agatahana ubuzima bw'Imana mu rwego rwo hejuru, mugabo asangwa bakabona ari bya bindi nyene. Kweli. Ushobora gutangazwa n'abantu mugendanye imyaka myinshi kandi muri wewe ubitse ubuzima bw'Imana,
mugo umuntu aje rimwe gusa agatahana ubwo buzima abo mumaranye imyaka myinshi arigera babugurira byose bihagaze ku mwete Imana ibe yarashize muri bo. Amen, amen. Abaheburayo 8 ku murongo w'icyo ugati Yesu Yesu. Yesu Yesu. Yesu Yesu. Yesu Yesu. aya masaha make gusa Aya masaha make gusa. ubuzima bwanje Ubuzima bwanje bugiye kukumenya bugiye kukumenya murundi rugeze. mu rundi rugeze. Amen. Amen. Murabe kukwiri ari ryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni jewe uhoraho mbivuze. Ukozi w'Imana yarabikoze kwejo, ariko kubera ko ryo jambo ryatembe hari ikintu gitoyi gusa giye kongera ko mu byo yavuze. Yavuze ni suzuma ubwenge bwawe ibyo buri ko buragaburirwa n'umutima wawe, kubera ko Imana ntibona ubwenge bwawe nk'uko wowe ubyibwira kuri kurabubona. Haca havuga ngo nzoshira ibyagezwe byanje mu bwenge bwabo. Bisigura mu bwenge bwawe ni stock Imana ikeneye kugira ngo ishiremo ukuri kwayo. Amen. Stock ya mbere Imana ifise si umufuko. Stock ya mbere Imana ibona ni ubwenge bwawe mu gihe ibiri kwirazana ibyayo. Amen. Icya kabiri, no ku mitima yabo niho nzovyandika. Hageze kwandika ntivuze ko izokwandika mu bwenge. Mu bwenge niza gustoka, mu mutima niza kwandika. Niyo mpamvu uri kurasoma Bibiliya uca ushika ahantu kumva ngo hanyuma ngo Mariya ngo abika ayo majambo yiwe mu mutima. Bavuze kubika, mutahurira ijambo bashaka kuvuga kubika ivyari byo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. 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 Avuze ko azokwandika ivyo vyagezwe mu mitima yacu, duca dutangura gutahuzwa Imana mu kwandika yandikisha iki. Zaburi 45 umurongo wa mbere wonyene. Amen. Amen. Duze ikiganza cyawe vuga ati ndahezagiwe kuko ndi hano. Ndahezagiwe kuko ndi hano. Amen. Amen. Aha. Umutima wanje urabizi, usesekaza ibyiza. Ndavuga ibyo nagenewe umwami. Ururimi rwanje ni ikaramu y'umwanditsi w'umuhinga. Amen. Amen. Igihe cyose uri imbere y'uriko arahishura Kristo, ikaramu ririko rirandika. Amen. Niyo mpamvu Paulo yaciye avuga ngo ariko mweho muri vyete nandikishije jewe nyene ubwanje. Igihe Paulo yaba ariko arigisha, we yarazi neza ko ariko arandika. Amen. 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 Haleluya. Amen. Igihe cyose ubuzima ukuri kwa Kristo kuba kuriko kurahishurwa, si ukumva gusa, ariko muri wewe hari inyuguti ziriko zirandikwa. Amen. 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 Ururimi rwanje ni ikaramu y'umwanditsi w'umuhinga. Ubu maze kuba afise ubuzima, igihe ariko aravuga ubu uri kurandika ku muntu aba ariko arakumviriza.
Yes, yes. niyo mpamvu Pawulo yaciye abwira Timoteyo ati muhungu wanje Timoteyo uzohura n'ibibazo byinshi ariko ntuze wigere utandukana n'inyigisho nakwigishije. Amen. Kuko wowe Timoteyo wewe wari urupapuro, ururimi rwanje ryari ikaramu ryariko rirandika k'urwo rupapuro. Amen. Igihe watandukanye n'ibyo nakwanditseko nta kabuza uzopfa. Aca aravuga ngo uze wame wibuka ibyo wigishijwe kandi ntuze wibagire n'uwakwigishije. Amen. Kubera ko wumve iyo wibagiye uwakwigishije biroroshe ko wibagira n'ivyo wize. Kweli. Ariko aramubwira ngo igihe cyose uzokwama wibuka jewe Pawulo ko nazanywe nk'ubuzima kuri wewe, uzokwibuka ibyo navuganye nawe, uzokwibuka ibyo nakoranye nawe, hamubone guhagarara no gushikama. Amen. Ibyo Pawulo yarashatse kuvuga. Amen. 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 Subiza mu Baheburayo aravuga ngo mu bwenge ni stoke, umutima ni hazoca yandika amajambo zoba ndiko navugana nawe. Mu gihe wanditse gusa mu bwenge hari ikintu gipfa. Na Nikodemu yarabifise byinshi aho ashitse kubifise mu mutima aramubaza ati umbariye yuko no subira kubyagwa nshaje kino byokunda gute ko nsubira mu nda ya mama nkabyagwa kandi nshaje. Saramubwira ikibazo wagize hari ahantu wabishize mugabo ari bagiye kubyandika mu mutima. Yes. Ni kimwe kumenya ijambo ry'Imana, ni kindi kwandikishwa n'ibyo umenye mu mutima wawe kugira ngo ushobore kugukorera. Amen. Dufise benshi ushobora kubuza ibintu byinshi ariko ugasanga biguhinduye umufarisayo. Kubera iki? Byagiye mu bwenge gusa ntibyigeze bishika mu mutima. Kandi ubu byashitse mu bwenge igihe cyose uhagurutse niwe azokugwanya, uzana verse n'agashira ku yindi verse. Kweli. Ukivuga mu nyigane yigize Yesu, tugarukirize ngaho ataja muri Yohana ati yavuze ngo mu gihe cya nyuma mu gihe cya nyuma hazoza biyita ba Yesu. Kubera ko ariko arabivuga yabyakiye nk'inyuguti bija ntibyigeze bishika kuko ibiri ngaha bishika mu mutima nk'ihishurirwa. Amen. Amen. Nibiva kumanuka bimanuka mu mutima mu gihe amaze gushika ihishurirwa. Amen. Igihe umaze guhishurirwa ibyo ufisa uje utangura kubaho rero ubuzima bw'ibyo wahishuriwe. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. 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 Umukozi w'Imana ejo umwigisha wejo yatwigishije amajambo akomeye ahagaze kwiteme nyene. Ukwiteme iki tujana ahantu itubarira ngo kugendana n'ubuzima bw'Imana mu gihe usanzwe ufise ubuzima bw'Imana, kuko kubera ko atahereye ku mutima hamasubire mu bwenge. Aha ni abana b'Imana bakunda kwibeshera ngo ndavugishwa mu Imana arangendera oya ngo azompa ijambo ngo nikona no. Mu gihazi yuko utize azokugendera kugira ubwo bubi. Muga mu gihazi ko wize uzi gusoma no kwandika, ikintu cya mbere aguhamagarira gusoma kugira ngo bimworohere kubihishura kugira ngo bishike mu mutima. Amen. Niyo mpamvu bavuze ngo nzoshira ibyagezeho byanje mu bwenge. Bimaze gushika mu bwenge birorohera Imana kwizana ihishurirwa ryo gutahura bya bindi witwa kuzi. Ikintu cya mbere urafise umwanya
wo kuba mu ijambo. Amen. Amen. Urafise uwo mwanya kugira ngo bishike ahantu bishika mu mutima, kubera ko iyi Mana dukorera iyo yifise urutonde. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Iyi Mana ifise urutonde. Luka ariko arandikira Teofile amubarira ngo, ewe Teofile muba, ndiko ndakubwira ibivugwa kuri wa mwami wacu Yesu Kristo, uko vyagenda birakurikirana uhereye ku cyakabwa, uhereye ku cyambere. Iyo uhereye ku vyo hagati, ibintu cyuvyica. Urufunguruzo rwa mbere yavuze yuko tubanza kuba mu ijambo ry'Imana. Aratwigisha ahantu Imana ubwayo ishingira intahe ijambo ryayo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Acarashiyaho icya kabiri kivuga yuko marige nubwo iryo jambo uba urifise, hakeneye mpwemu yera kugira ngo aguhe ubushobozi bwo gutahura bya bindi byitwa kufise. Amen. 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 Haleluya. Amen. Nk'uyo mpwemu yera atadusunikira mu bushobozi hamwe n'ubwenge. Ariko icyo ngiye kuvuga kuno munsi, ngiye kuvuga uyu muntu rero yaje atekeye buno buzima bw'Imana turiko turumva. Yohana 1 uhere ku murongo wa mbere. Kubera ko ubuzima bw'Imana, muntu w'Imana ntiwicara ahantu ngo ubuzima bw'Imana ngo pa, no. N'igihe Imana ikugendeye irakugendera igaca igushira ahantu wigishwa burya buzima bw'Imana kugira ngo bumenye. Amen. Paulo yaragendewe n'Imana, muga Imana ntiyigeze ikora ikosa, yaciye umubwira ati genda kwa Ananiya azokubarira ibikenewe. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi uwo jambo yahoranye n'iki? N'Imana. Kandi uwo jambo yari iki? Kumbe rero bwa buzima dukeneye nta wundi dukeneye jambo. Amen. Imana yari izi yuko isi irakeneye ubuzima bwayo, muga ahantu honyene hari harinzwe, yabona yuko ubwo buzima butegerezwa kuza bukadushikira, naho hantu jambo. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Kabiri, uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe. Mwitanguriro gumiza aho nyene, mwitanguriro rimwe bavuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Mugaha Yohana nawe avuze yuko byose byaremwe n'iki? Nawe. Hey. Amen. 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 Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Kubera byaremwe nawe byari byoroshe kwagaruka kandi kugira ngo aho ubuzima ivyo byaremwe nawe mu gihe byabutakaje. Amen. Yes. Niyo mpamvu abamarayika ntibari kubishobora, sibo babiremye. Abakerubi ntibari kubishobora kutuzanira buno buzima, ntavyo bari bazi. Ariko uwabiremye niwe yagarutse kandi atuzaniye ubwo buzima. Amen. Kane ucishirira no muri King James. Muri we hari y'ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'iki? W'abantu. Muri we hari y'ubugingo. Reka twumve mu Cyongereza ukuntu ubugingo babuvuga. In him was life.
muri we hari ubuzima. Yes. Amen, amen. Muri we hari iki? Ubuzima. Kumbe bwa buzima bw'Imana tububonera muri Kristo Yesu. Amen.